ya ivy'Imana ndajyamo ndayimenyera ndavyiga y'abakaminuza ya Bibiliya nagenda ndayigira muri Kenya ndayemeramwo imyaka 6 ndavyigana n'abayahudi. Wiga ijambo ry'Imana? Yes, imyaka 6. Hanyuma mu nyuma yaho rero ngenda ndavumburamwo amanyanga mwamwe harimo ibintu vy'ububeshi kuko narahura n'abantu bitwa n'abantu b'Imana ngaho nkabibabaza ariko ntibanabisubiza. Yego. Urya umuntu mubagirira ikibazo kubana ntakigusubije nawe batakizi. Okay, narabonye bwa mbere hari abantu bavuze ngo nagejejwe ngo iburayi nondi ngo na Chris NDIKUMANA. Yeah. Ariko bijyana ibinyoma ni so fake. Ntabwo nashobora kubesha kubera kubesha imbere y'abantu ariko imbere y'Imana naho nabani niteranije. So reka mivuga uko maze kugira ico kibazo cha kwagutwi hanyuma nkaza kwiga mu mahanga nkivuza. Yeah. Nahuriyeyo n'abazungu b'Abanyamerika. Maze guhurira n'abazungu b'Abanyamerika rutangura kumenyerana ngaruka mu Burundi mba umudiregiteri w'abantu bagendana ubumuga bwo gutumva. Ndi kuvuga baragi. Chris NDIKUMANA umaze kumuvugaho kenshi twabanye amasanamu muri kumwe menshi yo mu gihe giheze mwabanye mu bihe bimeze gute? Chris NDIKUMANA? Ego. My God. Komba kunchi muzuno munsi. Oya. Nshaka tube wazi. Nijyambere ukoze interview wivugira wewe nyine ubwawe. Tuvuga kuri Chimamanda Moses. Reka mivuge muciye ku mayange. Atangura kuza kwiba imigabane iri muri iryo shirahamwe. Atangura kwitwaza ko agomba gufasha abo bagendana ubumuga bwo gutumva ariko atangura kugomba kugiyegereza. Ikosa ryabaye rimwe n'irya kabiri. Yeah. Narifise umukobwa twakundana yaba mu Kinanira bita Orunera. Yeah. Umunsi umwe muhetse kuri moto avuye ku ishuri mu Kigobe ndamutahanye Kirisi anze nyuma n'imodoka arafotora abirungikira abo bazungu ngo mpese umukobwa. Amaze kubiheraho muri ubwo buryo abirungikira abo bazungu atambwiye. Yeah. Nanje uwo moto nariko ngenderamwo yari yakazi. Kirisi aje kundaba muhira yahasanze umugabo bita Hamisi Fabien ubu ni umuragi munini ya wikida kinini atumva ayoboye abatumvu. Chris NDIKUMANA amaze guhasanga turi kumwe n'uwo muragi acabwira abo bazungu yuko yasanze ndi kumwe n'umukobwa kari wangwaje. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomenize rakomeze neza murose mwiriwe canke mwaramutse bivana humerere. My name is Prophetic, the answer in African TV. Sonda gwikaze yose gwadukikana uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Kongo, ariko bari mu Bugande, batwari bari Buraya, muri Amerika, muri Australia, UK ndetse n'ibihugu by'abarabu ndavuga mu Mandi na Arabie Saoudite. Sonda bahikaze mwebwe mwese amuri hose ukiri mushasha ndagusaba kugira subscribe ama kugira ngo tukomeze kubaka umuryango muniniya cyane gose. No munsi udasanzwe kandi kuri no munsi aho dufite umutumire dasanzwe n'umuntu musanzwe mukunda mukurikirana cyane gose, mu influencer akomeye cyane mu gihugu cyacu Burundi, asanzwe baba mu mahanga. Tuzogana byinshi bigiye bitandukanye amakanya tuganire kuri we. Benshi muramuzi kuri byinshi agiye yaganira ko harabe amwatera intege n'ikindi gihe usanga bamwe bamuvuze kundi. Tuzogana byinshi bigiye bitandukanye kuri we kugira ngo ushobore kumenya vyimbitse. Yitwa Chimamanda Moses. Turaguha ikaze. Murakoze gose cyane. Umeze neza? Ndabashimira Imana. Yes, uramutsa abakunzi bacu bakunzi ba African TV nibaza ko n'umuryango munini hariho n'abakunzi bawe bari ngaha anye. Yego maturabona mukoze gose cyane abantu bariko baradukurikirana. Imana ibaho mugisha kandi yongere bazigama turabakunda gose cyane mukomeze gukurikirana n'urubuga kugira ngo muze kumeze mumviza amakuru ari karucako kandi murindwe. Yes, umeze neza rero? Yego kubw'Imana turiho. Ubonye umuntu aryamye akavyuka ni kubishimira ndiho. Yego. Yes. Mu muryango bimeze gute? Abana, umuryango cyane apana abana umwana. Umwana n'umwe kandi umukobwa. N'umwe yes n'uwe nyene. Umwambika neza amazero. Mu star tugeza kwambika umwana we nawe akaba mu star ariko mu star wo mu mana apana ba star bisi. Umustar wo mu mana. Yes, dutangurire Chimamanda mbega ni muntu ki? Chimamanda ninde?
Chimamanda nyine mubona ndo umugabo ndubatse ufite umugore umwe n'umwana umwe ariko ni ngomba abandi bagore nzobiyongeza ivyo ndavyemererwa n'amategeko. Ariko kantu sikiyeze mu Islam none. Ntabwo ndo mu Islam uhereye no muri Bibiliya muri ba Dawidi ba Mose ba Abrahamu hamwe n'abandi nabene bari bafise umugore barenze umwe kandi nta hantu hamwe twabonye muri Bibiliya Imana bahana ibahoye abagore barenze umwe. Chimamanda ahantu tuza kubahurizako ahantu tuza kubahurizako uremeranya neza yuko Bibiliya yemera kugira abagore barenze umwe cyane gose uribuka yuko mu isezerano rya kera bavuga ko Imana yahora ihaniraho sivyo? Yego. Iyo ukoze ikintu cyitwa icyaha Imana ntabwo yemera kugendana nawe yakuvunira. Yego. Ariko mu gihe Imana agenda ngaho guhura na na Yakobo ngo baragwanye na Yakobo Imana imuhindurira izina imita Isirayeli kandi ico gihe Yakobo yari kumwe n'abagore babiri Rasheli na Leya. Yego. Ntabwo Imana yigeze ivuga ngo ntabwo ndaguhinduriye amateka ko uri kumwe n'abagore babiri. So Imana aravyemera ibi vyubu bavuga ngo ntibavyemera ni ya migenzo ngaho y'Amerika. Kuko abanyamerika urabizi ko abanyamerika aribo bariko bazana ngaho ivyo butinganya. Yego. Kugira ngo bace imvyaro z'abantu bivyarira. Yego. Uhereye no kuri basogokuruza bacu ba kera baravyara abana barenga 12 20 ariko abanyamerika batoya ni mu bigabanye. Kugira ngo isi ikomeze kugira abantu bakenya. Ya nuko nyene. Aha rero urategekanya ko nivyakunda n'uwavyumvamo uzohavuzana n'undi mugore agira kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane. Niyo byashika nkavyumvamo. Yego. Ya niyo byashika nkavyumvamo nkabana harageze birakwiye hari impamvu runaka ya Nzamurongora abo bakabiri kandi n'umugore wanje wa mbere arabizi. Ariko rero bavuga yuko urinze uhitamo kuzana umugore wa kabiri nuko umugore wa mbere ubona yuko hari ibintu atacuzuza. Rimwe na rimwe hari gihe bishika ariko bivana n'ibintu bukora hari gihe uri umunyamafaranga cyangwa uri businessman. Mugo uri businessman ukabona wa mbere ngaho harimo akora kimwe hari ibindi ukora akora byinshi yako abishiramo umunyamahanga wapfumishiramo uwo mu muryango wawe cyane special mu gihe utaba ufise umuryango munini. Yego. Kuko umuntu yagufitiye umwana kumureresha ibyawe ntacyo bitwaye. Yes ni bisanzwe. Yeah. Yes ni Chimamanda Moses ariko abantu ntibamuzi neza mbega Chimamanda yakuze ari umwana ameze gute kugira ngo kandi tunamenye amazina y'ukuri ninde amatubwire mbega yakuze ari umwana ameze gute kugira ngo tuze kugeranya hamwe n'uno munsi hari ibintu binininya umaze kuba mu gihugu hari ibintu binininya umaze gushikana ko abantu benshi hari abantu benshi umaze kubwira bagatora inzira y'ubuzima ariko tumenye Chimamanda mbega yakuze ari umwana ameze gute. Sinatumvise ico kintu uhereje ko neza utijewe ngiziki ati wakuze uri umwana ameze gute kubera ko hari abantu benshi wafashije nshaka tugereranye Chimamanda yakuze ameze gute nuno munsi ningene ivyamwa vyawe vyameze wowe wari kurakora kiriya gihe uno munsi hari ivyamwa vyawe vyamaze kumera hariho abamaze kwamura kuri wewe wakuze uri umwana ameze gute. Okay icambere je nakuze ngaho ndo umuntu ari mu yobokamana kandi nakuze ndo umuntu ninjira mu bintu vy'Imana nitwa umupasteri kuva nkiri muto. Ya ivy'Imana ndajyamo ndayimenyera ndavyiga y'abakaminuza ya Bibiliya nagenda ndayigira muri Kenya ndayemeramwo imyaka 6 ndavyigana n'abayahudi. Wiga ijambo ry'Imana? Yes imyaka 6. Hanyuma mu nyuma yaho rero ngenda ndavumburamwo amanyanga mwamwe harimo ibintu by'ububeshi kuko narahura n'abantu bitwa ngo n'abantu b'Imana ngaho nkabibabaza ariko ntibanabisubiza. Yego. Uryo umuntu mubagirira ikibazo kubana ntakigusubije nawe batakiza. Bimwe rero ntangura kuzanda bigana ngaho ndanabivamo kubera tamuntu numwe nabona bisigurira. Hanyuma yaho nagenda nyura mu buzima butandukanye ubukene ubukire byose narabyuzemo ndabizi. Muri iyi myaka rero ndimwo ico ndiko ndasaba Imana no kundindira ubuzima hanyuma maze kundindira ubuzima ico ndiko ndakora no gufasha bene wacu nzi ko atakintu nabo bafise nkabo bari special mu Burundi. Yeah. Ntabwo kuvuga ko mu Burundi bose ari abakene no ntabwo mu Burundi bose ari abakene ariko hari bamwe batishoboye bivanye no kuno Afrika yagira colonizwa yongera ica mu ntambara zitandukanye. Yes.
rero bo nabo iyo mbonye badafise ubuzima buhagije kucoshoboye ndagikora ntagishoboye naho ntakundi nuko nteye no komeza. Wakuriye hehe? Nakuriye he? Mu ntara ya Gitega, ndi umunyagitega kwa perezida. Hagira umunyagitega? Ndi umunyagitega cyane jana kwijana. Maja muri komini ye? Muri komine Nyarusanga zone Itye. Zone Itye. Itye. Ndamenda humvise. Yo zone n'ubwa mbere yumvise Itye. Murava kure abantu. Wavuye kure? Navuye kure? Ya mu majambo make nitwa yuko navuye kure ariko mu yandi majambo sinavuye kure. Ubisigura mu buhe buryo? Mu buhe buryo. Urabona jewe navuse ndi umuhungu umwe mu bakobwa batandatu ndifura. Umva mu muryango ubaye boss. So mvukira mu muryango ikijijwe mugabo tifashe cyane dikwijije mu buzima. Mu nyuma yaho urazi ko mu Burundi twagiye turaca mu bintu by'intambara zabaye bijya vya mbere byabaye mu ntambara. Ego. Hanyuma muri ico gihe twariko turahungira ahantu bita inyabihanga haba intambara y'amasoro yava ahantu bita igihinga muri Mwaro barasana n'abantu bari Igitega ahantu bita mu Gitaka. Batera amabombe bariko bararasana agwa hampande yanje ngira ikibazo c'ugutwi kw'iburyo aho kututumva neza kubera iyo bombe yaguye ahampande hantu twari twahungiye aho bita inyabihanga impande y'Imagamba. Guhera kuri ico gihe rero naciye ngenda kuraba uburyo noshobora kwibuza uko gutwi ntangura kuva aho twari turi nungururiza mu gisagara ca Bujumbura mvaho nja muri Kenya nangura rero kuja muri ivyo niyo naciye ngira no mu by'amashuri n'ibindi ubuzima bwanje butangura gutabarirwa ngaho. So Imana rero itegura urumva rimwe na rimwe bivuga ko ari umugambi w'Imana kubera kugira ngo Imana ikugeze ku kintu ugomba kugeraho hari rimwe na rimwe gucisha mu bihe bigoye. Yes cyane. Kuko itagucishije muri iryo shuri kuri kijya kintu yakugeneye byakugora uko wakigeraho. Yes. Nuko ubuzima bugoye waciyemwo wibaza yuko ari bagufashije kugira ngo ushobore kuguma ugenda urugendo rwawe kugera aho ugeze no gute. Ubuzima bubeze gute? Cyane gose. Nubuhe buzima waciyemwo ushingira naho umuntu wese ariko aradukurikirana akavuga ati sha nanje nkumbure nubwo ndi muri ibi ndabona nzohava ko nanaka yavuye hajya ahantu ariko n'umusa akabageze hano hantu akabageze hashobora kuba ariko arafasha abantu. Ni buhe buzima waciyemo? Ubwo buzima nyene ariko ndakubwira ngaho nanyuzemwo nobwira buri muntu wese ntiyihebure ahantu hose Imana iriko iramucisha ibizi n'impamvu. Yego. Ariko wumve neza hari ibintu abantu binyuzamo. Mugabo mu kintu uriko unyuramwo wewe utakigizemo uruhara. Kabari hahantu Imana igomba kukugeza. Kandi ndizera ko impamvu Imana yaraturemye ntabwo yaturemeye ubusa. Yego. Hari icyo igomba kutugezaho gusa igisabwa nama nabwiye abantu no kwitondera Imana ukagendera mu kuri atawurenganya atawubeshera umutima wawe utakwagiriza ikibi. Kuko umutima wawe umaze gukwagiriza ikibi amakosa kurenganya ivyo bintu biri mu bintu bituma biboroka no mugisha wawe. Yes nivyo cyane. Yes, Chimamanda yagiye gufata urugendo canke yagiye gufata imyiteguro yo kugenda ahari uno munsi ryari yagiye kuja mu mahanga ryari byagenze gute kugira ngo ngende ino? Yego kugira ngo uze hiyo on. Ni benshi bakeneye kumenya ukuri, benshi barabivuga ko ibintu bidasanzwe mugabo tukeneye kumenya rero Chimamanda benshi n'umusi bariko barakurikira wabitwira umu influencer akomeye mu Burundi. Narabonye bwa mbere hari abantu bavuze ngo nagejejwe ngo iburayi nondi ngo na Chris NDIKUMANA. Ariko bijyana ibinyoma ni so fake. Ntabwo noshobora kubesha kubera kubesha imbere y'abantu ariko imbere y'Imana naho nabani niteranije. So reka mivuga uko maze kugira ico kibazo cha kwagutwi hanyuma nkaza kwiga mu mahanga nkivuza
Yeah. nahuriyeyo n'abazungu b'abanyamerika. Maze guhurira n'abazungu b'abanyamerika rutangura kumenyerana ngaruka mu Burundi mba umudiregiteri w'abantu bagendana ubumuga bwo gutumva. Ndi kuvuga baragi. Ego. Mba umudiregiteri wa East Africa y'abantu bagendana ubumuga bwo gutumva baragi, kubera ngiye mu mahanga cyane naciye nibanda mu kuza kwiga rujya rurimi rw'abajya abantu bagendana ubumuga bwo gutumva. Yes. Ni nako nagenda niga n'ibijyanye n'ivya Bibiliya. Naho bazobishaka nzobereka amavideo je nkura amavideo y'abagendana ubumuga bwo gutumva n'abumva n'ijya Bibiliya ubona uyu mwaka iri kirahindurwa nabigize mu ruhara. So maze kugeza muri ivyo rero ngaruka i Burundi ndakora tumenyana nabo bazungu za muri Amerika ngaruka i Burundi ndongera ndagaruka ku bwabo kubera twatuzinanye hanyuma mpera ngaho mbino. Aha, gute wabaye mu directeur w'abantu batumva w'ibiragi wowe kandi usanzwe uvuga ati gute wabaye mu directeur w'ibiragi kandi wowe usanzwe uvuga ariko gusa ari kibazo c'ugutwi kumwe wagize zagenze gute? Ni kuvuga ngo namahirwe nabo bagize ku buryo nabashobora kumva kandi nkabanzi gukoresha rujya rurimi rw'abajya abantu bagendana ubumuga bwo gutumva. Nashobora kuba ndabaserukiye ndabahagarariye ndabavugira mu bumva no gutumva hose nkababwira ibyo numvise atandukanye. Yeah. Kuko nta buryo waba utumva nkugende kuganira n'abantu bumva. Yeah. So niyo mpamvu nabigiye mu konongra ndabigiramo bivanye no kuno nitwaye. Ariko mwari mu banda basanzwe bazi kuvuga. Twari mwabanye icyo gihe cyose wabaye mu directeur wabaye directeur basanzwe bazi ko uvuga canke utavuga? Ya bari babizi gose cyane kandi bari babishigikiye kuko najya mu Kamenge aho bita mu Gasenyi hariya kwa Jackson mu Gasenyi indana kwa Johnson kwa Jackson hariyo ari amashuri ngaho yaho twaduserukiyemo yabagendana mu bwabo gutumva nyina bita kuri FR. Mishengero mande rushengero rwa Emmanuel hari mu mwaka wa kangahe? Yes. Hari mu mwaka wa kangahe? Kwa Jackson indani ya. Hari mu mwaka wa kangahe? Kwa? Ati hari ryari? Hari mu mwaka wa kangahe? Guhera muri 2009. No, guhera muri 2006 kugeza muri 2013. Iyo myaka yose. Yes. Ukimara gushika hiyo onye nk'umuntu yarasanzwe azi ijambo ry'Imana, nk'umuntu yarasanzwe hari ibintu byinshi yaramaze kugera ko ni kihe kintu wamenye mu Mana gituma umenya yuko ati no ndashobora kwitandukanya na banaka kubera ko ba Chris NDIKUMANA mwabaye mu bihe bimeze gute? Maze kugera ino ivy'Imana nabibandandirije ariko imyitwarire yino no muri Afrika iratandukanye mu vy'Imana. Mu vy'Imana cyane kubera amagorwa tuba turimwo ubukene ibibazo bituma ngaho twizera ibintu bya fake muga tugeze ino dusanga bya bindi muri Afrika twizera nk'ivy'Imana no bitandukanye birondegwa. Mugabo maze kugera ino icatumye nguma ku Mana nuko nzi ibibazo ngaho nagiye ndacamo kandi kimbesheje ngaha kwari kurondera ubuzima byatumye ntayamuka ku Mana. Reka ngeze ngaho nivyo. Chris NDIKUMANA umaze kumuvugaho kenshi twabanye amasanamu muri kumwe menshi yo mu gihe giheze mwabanye mu bihe bimeze gute? Chris NDIKUMANA ego. My God, komba kunchi muzuno munsi. Oya nshaka tube wazi ni jambere ukoze interview wivugira wewe nyine ubwawe tuvuga kuri Chimamanda Moses. Reka tumashaka twagora. Reka mivuge mbice ku mayange. Ubwa mbere urabona ko nakubwiye yuko nakorana n'abaje abantu bagendana n'ubumuga bujyanye no gutumva. Yego. Habaye abazungu bari muri Amerika bagomba kuza kundamusa mu Burundi. Uwo munsi bari muri Amerika bajya mu isoko imwe y'abanyafrika bahurirayo n'umugore umwe ava mu Burundi. Uwo mugore ava mu Burundi yari mushiki w'umugabo yaba mu Burundi w'umukameraman bitwa Chris Ndongozi.
uyo Joris Ndongozi asanzwe ubu ari muri Canada n'umuhungu we baheruka kuraswa muri Canada. Imana imufashe. Hanyuma acavuga ati je ko mugomba kujya mu Burundi, ko mumbwiye ko mugomba kujya mu Burundi ndabise musaza wanje hari ibintu ngomba kumuha muzomushire. Uwo bitwa Joris Ndongozi nawe amaze kuvyumva amashiki wabimubwiye acavuga ati kara abakozi b'Imana baje mu Burundi nanje ndabise umukozi w'Imana w'inshuti yanje uwo bita Apotre Sibomana Kevin. Apotre Sibomana Kevin nawe yarasanzwe azinanye na Chris NDIKUMANA. Yego. Hanyuma cyamubwira ati hari abakozi b'Imana bavuye muri Amerika ne muze tugende kubonana nabo duhurire aho bita kuri King Conference. Size kuhibuka niba ari munyakabiga niba no nimba ari conference ni mu Kinindo. Kuri King Conference urahazi hotel King Conference. Yego mu Kinindo. So bamaze kuza baja ngaho duhuriraho nabo barambonaho baramaze uwundi wenda babwira ko nyoye abagenda na ubumuga bw'utumva dutangura kumenyaniraho kuvuko Chris mu biro byanje nziwe turamenyana guhera. Aho onya yari kumenyana nawe nibe bikorwa mwakoranye vyatumye mumenyana rero vyimbitse rero. Urabona ko yaciye atangura kugomba kwinjirira iryo shira hamwe nari ndimwo hamwe n'iryo shuri ijanye n'abagendana ubumuga bw'utumva. Atangura kuza gushaka kuza kwiba imigabane iri muri iryo shira hamwe. Atangura kwitwaza ko agomba gufasha abo bagendana ubumuga bwo gutumva ariko atangura kuza kugomba kugiyegereza. Ikosa ryabaye rimwe n'irya kabiri. Narifise umukobwa twakundana yaba mu Kinanira bita Orunera. Umunsi umwe muhetse kuri moto avuye ku ishuri mu Kigobe ndamutahanye Kirisi anze nyuma n'imodoka arafotora abirungikira abo bazungu ngo mpese umukobwa. Amaze kubiheraho muri ubwo buryo abirungikira abo bazungu atambwiye. Nanje uwo moto ariko ngenderamwo yari yakazi. Ingorane zihera ngaho. Irya kabiri yundi munsi naho ngira agisida bukebuke y'imodoka yabereye mu Cibitoke kurya Kanyoni kurya 12 bishi baranze. Hanyuma abo bazungu babwira yuko nagize agisida ndi muhira. Bacha babwira Chris NDIKUMANA batiganura ari wa mugenzi wacu yagize imodoka ya agisida. No, yagize agisida y'imoto. Kirisi aje kundaba muhira yahasanze umugabo bita Hamisi Fabien ubuni umuragi munini ya wikida kinini atumva ayoboye abatumvu. Chris NDIKUMANA amaze guhasanga turi kumwe n'uwo muragi acabwira abo bazungu yuko yasanze ndi kumwe n'umukobwa kari wangwaje. So probleme zahereya. Yes, ubu rero tugomba atwinjire mu vyo abantu benshi reba kumenyeyemo. Chimamanda Moses yinjire abakozi b'Imana. Chimamanda Moses kubereka mizo ko bamwe hari benshi bagukunda, hari n'abandi benshi baguhakana kutari umukozi w'Imana koko ukuri, ahubwo kuri umukozi wa Satani. Jewe ni kubera ko keshi na keshi n'umuntu ntohoza nkasenga nkabona n'ibyemezo nkagwanya ibintu by'abantu bigira ngo nabakozi b'Imana. Mugabano abantu bigira yuko ari abakristo n'abantu bakunda gutwagwa n'amaranga mutima. Yes. Iyo bumvise ikintu cyose kivuzwamo Yesu bahita bagifata yuko ari ukuri. Yego. Ariko je ngendera kujya muri ry'Imana rivuga ngo bakundwa ntimwizere imyuka yari yo yose ahubwo muyigeze murabe ko yavuye ku Mana cyangwa ko yavuye kuri wa mugwanizi uko muri iki gihe turimo abigira abakozi b'Imana babaye benshi. Yes. Rivyo maze kubivumbura ukavyerekana babandi badasoma ntibavyemera bacha bavuga bati uri umukozi wa Satani ugwanya ivy'Imana. Yes, turagenda turavuga kuri umwe mu bakozi b'Imana ngaha mu Burundi ndetse n'abandi kumbira bamaze kujabuka umaze kugenda umenya ati no uyu si umukozi w'Imana.
tuza guhera kuri Chris NDIKUMANA nyene twatanguye tuvugako nijyarame ko Chris NDIKUMANA atari umukozi w'Imana ko kenshi uno munsi kanguka urayipinga koko atabitangaza biberayo ko atabitangaza koko akoresha kandi twebwe tuzi yuko agenda muri Gabo akuzuza aza kuri TS Kamenge akuzuza ndetse ari umustar ashobora kuzuza amastade agiye atandukanye ngaha muri Afrika ndetse no kwisi yagiye hatandukanye nijyaramenye ko atari umukozi w'Imana w'ukuri ibyo muri kanguka rekana bivugaho byo guterateranya abantu Mana ibi bintu by'iyobokamana ni business kugira ngo bibemwo bisabwa yuko uba ufite imitwe. Chris icambe reka subira inyuma gatoyo. Urazi ko Chris NDIKUMANA amaze kugera no muri Amerika yarigeze kuza je navuga ubutumwa ndabuvugiye mu Kirundi nababusuramo mu Congereza. Arumeke Siki iyo video urayibona? Ya, iriho ushaka naza kuyikoherereza. Yes. Ari musiguzi wawe. Ya, ndaza kuyikoherereza. So, guhera ico gihe je twakoranye byinshi tugendana muri byinshi ducaha abantu bagwaye batandukanye ariko nkama mbona intahe kuri WhatsApp mugaba aho tunyura simbona intahe zikogwa. Nigihe abantu baba bagwaye sinigira mbona aramvuye ikiganza ngo asengera abo bantu bagwaye. Mu nyuma maze kubona ibintu bari kubazana mu ntahe ndamubwira nti je zino ntahe bari ko baravuga ndagomba bino bitangaza bizokoreke mbona mu mashengero tujamo. Atangura kundaba nabi no kunyikeka. Yego. Kugira ngo bari abantu rero beshi babomoke urabona ko iyo ariko ategura igikorane n'umuntu yamakivuga hasigaye nk'amezi 3 cyangwa nk'amezi 2. Yego. Uzugenda ukurikirana abantu bashinga intahe muri kanguka bama bavuga ngo turashimiye aba partner. Yego. Aba partner ni kuvuga ngo nabantu basanzwe bafasha kanguka. Iyo kijya gikorane kiriko gitegurwa ahantu bari abantu baragenda bagatangura kuja muri kijya gihugu bagacengetera mu bitwa ba pasteur bari amashengero. Bamaze kugerayo bamwe babaha amafaranga batiduhamagarira abanyu bazoza mu gikorane kuraba umukozi w'Imana bagatangura kubwirabwirana kugeza aho Chris NDIKUMANA azojayo bamaze guterateranya abantu bose bavuga ko umukozi w'Imana akomeye yaje. Yego. Niyo mpamvu uzosanga amastade yose yuzuye urazi ko baporoti bakunda ibitangaza. Ariko agiye mu bazungu batemera ibiturire ndabitswe batovyemera kurya. Ikindi zijyana zo bazana ngo ni ntahe. Murabizi yuko abaporoti bakunda kukubwira ngo naho utarakira vuga yuko ukize kuvuga yuko ukize ubice bitumukira. Rero umuporoti azaza ngati ndashima Imana ndakize biraheze bose bakabona yuko bakize byagenze neza byagize atariko indana atakize man. Uzugandura Chris NDIKUMANA asengereje akunda gusengeshereza hese mu Kigobe muri minivan kubera iki mudatonda umurongo mujyana y'abagwaye mu Kigobe ngo babasengere turabe. Intahe zamaze bakuri wari sabo gusa mu rusengero ntibiba. Ijyana imitwe. Twavuga ko yagize igikundiro none abantu bamukunze kubera ko tubona ko yuzuza amastade abantu benshi bamwemera turebe kuja mu mahanga turebe kuja muri Gabo n'ahandi turebe ngaha nyene wacu Bujumbura urabona ko no mu ngo z'abantu muhira abantu baba ari kumviriza kanguka kandi iyo habaye igiteramo ciwe bacitaba n'umutima umwe ata muntu bahaye amafaranga bega yagize igikundiro abantu baritaba igiteramo ciwe ngaha mu Burundi kandi urumva yuko ari ibintu bakunze ata muntu yiri barabaha amafaranga turabe mu kibano hagati nyene muri quartier mu rupango aho tuba tubaye urumva Chris abantu bamuvuga yuko ari umukozi w'Imana koko kandi bumviriza hama kandi bagakira bega yagize igikundiro none gusa nta bantu bakira bujya n'ububeshi nabahe wowe uzi bakiza muri commentaire baraza kudufasha wowe urabaza bakiza barizeye hamangira nk'igihe kiragira oya para barize wowe uraza bakiza muri commentaire aho badufashe jewe kumbure no batabonzi umugabo muri commentaire baraza kudufasha mbege muwamuza bakize kubera Chris NDIKUMANA kubera amasengesho ya Chris NDIKUMANA kubera kanguka mumviriza buri bugatondo ariko we ndiko ndakubaza uraza bakiza jewe kumbure no batarababona
mugabo benshi turabumva ntabariho bakize jya n'imitwe ibyo bakize n'ibyabo ndo mu porota ashobora kugwara ku bitugu akakubwira yuko yagwaye ku bitugu ngo none ngo arashima Imana ko yakize ku bitugu ibyo n'ibintu abantu bose bashobora kugwara bagakira. Yes. Kuko nikimenya umva nikimenya ntabwo uzo kwigira ubona ngaho hariho umuntu atabona atumva yamuga mu buryo bufadika zo gushingira nayo yuko yakize. Abama baza bose n'abandi bakubwira yuko bari bagwara busanzwe n'abapagani basanzwe bakira. Yego. Aha. Yes, turaza kuja ku bandi kugira ngo tuze gucunguza umwanya umwete kugira ngo bose ugire icyo bavuze ko bakwibonera koko uri kurabaganiriza. Ni Sugu J benshi baramuzi nk'umuririmbyi ariko no munsi ni Prophet Joshua numwe mu bantu benshi bashingira intahe ko ari umukozi w'Imana. Wamenye ryari Sugu J Prophet Joshua? Umukozi wa Satani. Yes, ni umukozi wa Satani gute? Turi umukozi wa Satani gute? Yego. Man, urabizi yuko umugabo bita ngaho Bushiri ari umunyemarawi yabaye muri Afrika y'Epfo. Yego. Uwo mugabo muri Afrika y'Epfo ngaho bamufashe nk'umupfumu kubera ko yabira abakobwa ku nguvu akongera kiba abantu amafaranga bakangishije ijambo ry'Imana. Yego. Umunsi umwe bagiye mu rushengero rwiwe ngaho muri Afrika y'Epfo basanga abantu batandatu bapfuye babahambye mu rushengero ariko ntiyabitangariza leta. Bamaze kubivumbura ngaho baramufashe bamujyana mu rukiko baramuburanya icakira mwagira. Yego. Kimaze kumwagira yarondeye fuso bamutorokana mu ijoro ahongira muri Malawi byose abashiga muri Afrika y'Epfo kuko giragiye guhanwa ku cyaca mwagiriye. Yego. Dusubiye kuri Sugu J ari we Suguru. Mu ntahe ziwe ndazi yuko wazikurikiranye yavuga yuko yahora agendana amagufa y'abantu bapfuye. Ntabwo wari bwazumve. Yego. Niwe yavyivugiye ntabwo ari mbeshe niwe yavyivugiye. Ariko aho ntiyari bwamenye Imana. Yes, niwe yavyivugiye. Yego. Ahubwo akano kantu ntuzugakuremo man, ntuzugakuremo. Oya kagategeza kugumamo niko vamo. Oya ntugakuremo kiganiro ahubwo leta arikwiye kumubaza aho hantu ayo magufa yakuye ntugakuremo kiganiro. Oya kubera ntibigire personal ngo batume bamugirira nabi. Ariko urumva yagira ko kubibazwa no magufa yakuye. So okay reka tubandanye. Hanyuma ubwiwe yavuze yuko yahora agenda kurondera abapfumu kugira ngo bamufashe kumenyekana. Yego. Amaze kubivamo uko yahora bikora mu bupfumu ni nako yagiye ubwiwe kurondera Bushiri ngo amenyekane. Iyi Imana iguhamagaye, iyi Imana ikugomba ikintu, si wowe ugomba gushaka umuntu ngo akubere papa cyangwa dati. Urya muntu Imana iramuhishurira ibintu akaza wowe akakurondera siko? Ni nako ni Imana yakoresheje Eliya agenda gushaka Elisa. Ibi bintu byo kuja kwishakira umuntu ngo angire dati ndamugire papa amvuge muyoboke ubu n'ububeshi siko? Yego. Ugiye kuraba n'inyigisho Sugu J akunda kwigisha cyane nizo kwiyemera kwijana ko kurondera aba bodyguard bamugendanira ngaho kwishima kwerekana impuzu byase ibintu biranga ubukozi bw'Imana ma. Bon ariko imbere yuko aja kurondera Bushiri canke imbere yuko aba umukozi w'Imana yabanje gukizwa. Ntabwo ari gukizwa ni ya hiti yashaka ariko nagomba kuvuga ariko ndakireso bura ngo sinangirize chano yawe. Ariko hariho ikintu yashaka no guhitinga yagomba mu nyuma amaze kubona muri muziki byase yavuze atereka ngendere kubeshera mu vy'Imana. Hariho n'ikindi kintu cyamufashe cingwara runaka maze ico kintu gituma avuga ati yene nguma muri muziki ndapfuye ico naco yarakivuze ubwiwe ndakivuge. Yego. Yavuze ati kera jewe narasambana cyane uravyumva? Chegandiro yagisohoye ngo je imbere narasambana cyane. Yego. Okay so ingwara yahakuye rayize ubwiwe tukomeze.
ingwara yakuye mu gusambana cyane Yeah. ariko bon nabadi benshi dukomeze kazima bivuze ko wasambana cyane bisigaye ubumbona ari kamera imvi ngaho nta kindi bo ya usanga akuze kuko n'umustar imyaka myinshi ari umustar imyaka imengere nka 20 na ashobora kuba komeza mbaze tuntu yes umundi muntu atuguma tuganire ko yitwa Apotre Isidore Mbayahaga. Apotre Isidore Mbayahaga n'umuntu ameze gute kuri wewe? Isidore Mbayahaga n'umuntu ameze gute kuri wewe? Oh my God, Isidore Mbayahaga, he's a good man, he's a good man, he's a good man. Impamvu uri kuravuga nti Isidore Mbayahaga n'umuntu mwiza. Ntabwo Isidore Mbayahaga akwizeza ibintu bitaba. Yeah, sure. N'umuntu ngaha kwigisha ibintu no mu buzima busanzwe twebwe dusanzwe tubana navyo. Akakubwira ati ibi bintu byihanganira uko ugacubihuza n'ivy'Imana n'ivy'ubuzima tubayemwo ugasanga byose birajyanye. Aha abandi baza bakubwira ngo Imana ikumanuriye amadolari ivyo ntibibaho. Ariko Mbayahaga bakubwira ati no kora kugira ngo uronke ajya amadolari. Abandi bati Imana ikugabiye umugore nta mugore amanuka avuye mu kirere. Ariko Mbayahaga bakubwira ati genda ureshe. Niyo mpamvu tumukunda kandi n'umunyakuri. Yeah. Bamwe harabavuga yuko wemera Apotre Isidore Mbayahaga ukubera ko atabitangaza vya burebure ajamwo. Yeah. Nubu ntabitangaza kora ntabwo abesha mu bitangaza. Yes, that is what I like. Yes, muri make atanga liberté. Muri make ati muri make atanga liberté kubizera avuga ati wewe kuri cyo wiyumva ariko umenye kugendera. Yeah, acisha ibintu mu buzima busanzwe nk'ubwo natwe ducamo ya. Yeah. Mu misi heze warigeze kuvuga yuko mu myaka 3 ngo niyigenza neza uzomuha imodoka idasanzwe. Avyumvire bigenze gute kubera iki? Uzomuha imodoka? Yego idasanzwe. Myaka 3 nirahera nimera guhera Imana ikintu cy'ubuzima nkabona ndarosa amafaranga nzobimenya. Ariko nigiki cyatumye wumvira ico cyiyumvira? Turabizi nako afisa kanori. Cyumviro nacyumviye ko nawe afisa kanori. Cyumviro nacyumviye ko kubera ko nabari abantu bigisha ibinyoma urabona yuko bahabwa ishikano. Yego ridasanzwe. Yego. Yeah, niwe umuntu ariko yigisha ukuri nta mpamvu ngaho nawe utamushimira cyane kugira ngo umutere intege. Ariko uzobishitsa tuvyizera kugira ngo izino video mu myaka 3 zizogaruka burya. Ya cyane n'ubundi. Twizere yuko izo mushikira. Cyane gose. Yes. Urakoze cyane. Mu misi heze kandi mu matariki ya 13, 16, 17, 18 hariho ibintu bidasanzwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Aho nyene Apotre Isidore Mbayahaga yashogira amajambo ashikirije ku bintu vyari bivugwa yuko itariki 20 z'ukwezi kw'icumi atamuntu numwe azigira apfa azopfa hari ku munsi wa Mungu. Wabyakiriye gute d'abord ucumva ubwo butumwa? Mbayahaga yavuze nivyo ariko agwana burya bubeshi bwa modeste kandi babona ko vyabaye ku itariki kwanza ejo bundi ntari kukorana ikiganiro na Simbizi igihe mari kuri telefone mu gatelefone ujya mu runtu yababwiye ko hari umuntu yapfuye. Yes, yego. None se ubona vyo Isidore Mbayahaga yavuze mutabone muri kita kiganiro wari urimo wewe. Yego. So nibijya yavuze rero n'ukuri nitwagaruka turabisura mu modeste tujya no mu bandi no mu beshi. Kandi na Semavumbi mugire mu mubwire Semavumbi n'umugabo n'umushigana he twahora twemera. Reka kwanza rakivuge. Yeah. Urabizi yuko muri iyo minsi ishize Semavumbi ngaho bamututse bakamubwira ko atwaye umugore yamugaye. Jewe n'ugiye ntagurutse ngaho ndamushikira nti reka gutuko no umuntu wese atwara wago. Yes. Ariko biratangaje uyu munsi kubona agarutse ngahagashigikira ububeshi bwawe no bipka kanaze ko nangubeshi. Oya ko yavuze ukuri kwiwe. Ukuri kwiwe ukwaye kandi muri ku telefone muri ko umuntu ariko ababwa ati je narapfishije mukaguma muhaduka umuntu ariko ababwira ko yapfishije. Yeah. Ubutumwa bumushikire simbizi. Iso muwe muri kuza gutamba ku mivyimba y'abantu biburiye ababo ma. Ntabwo ari bizivyo. Yes. Prophet Modeste umuntu ameze gute kuri wewe ugacimamanda?
Prophet Modeste no mu fake sana man. Kuko reka kwanza icambere yavuze ko Donald Trump azotsinda manda ya kabiri. Video jo bundi narayerekanye ivyo ntivyabaye. Avuga ko Biden atazuba president ariko yarabaye president. Yaragarutse ngahavuga yuko kwanze kwamako itariki 20 mu Burundi atabantu bazopfa. Yongera avuga ati muzogana no muri morgue bene morgue zika bijya hajya hababiki bizika by'abantu bapfuye kwa muganga. None mane mu nyuma cyagaruka ngaharahindura avuga ngo navuze ngo mu vy'umwuka mane mu vy'umwuka arabamo. Oya Ni mu bitaro. Ego. Ya urumva yagarutse ibintu arahindura muri kuri je Modeste no mu fake prophet sana wa original fake wa fake sana. Ikindi cya kabiri kwanza. Ngo ayitwa umukozi w'Imana atwara umugore yabanje guteza inda imaze amezi 3. Nta mukozi w'Imana akora ivyo mana ubwo n'ubusambanye mu bundi. Uri sure ko umugore wa Modeste afise ashe none gendura abo buryo yifashe mange numara kugenda ugakorana ikiganiro nawe ukamera umubaze kuri kamera uvyerekane uzogaruka ngaho mvuguruza mbega kamera ashobora kwerekana ko umuntu afise inda burya gacimamana ashobora kuba afise ubuzima bwiza urabibona gose umuntu afise imbanyi biramenyekana cyane abamama barabimenya man Chimamanda please iki kintu tubeshe uwa naco kugira ngo ntabwo witegera ntabwo ari mbeshe ntabwo ari mbeshe yes bon tutadusubira gatonya tuza kubishika yagize ubukwe budasanzwe mu gisagara ca Bujumbura ubukwe budasanzwe bwa Prophet Modeste na Benize bakoze ubukwe budasanzwe mu gisagara ca Bujumbura bazana ko babonye ku masanamu yaciye kuri African TV nibyo wabonye ku mavideo nyene bwatashwe n'abantu bangana gute bantu kandi bari bake ntabwo bari benshi mane bari abantu bari special batoya yatoranije bakeya oya imanza z'abagwiza tunga nto biziga Chimamanda igasize imezi wacu zahariya mu bitakataka ntabwo yarabagwiza tunga ntagombye ko bimenyekana cyane kandi ikintu gitangaje mu bantu bamuserva harimo abantu tuzirana bambwira ngene uriko birakora dero ndabizi we baragutumiye yes je niho narindi video narayifashe ziriko kuri ahanyene raba munsi kuri YouTube n'umuntu wese akadukurikirana video ya mariage ya Prophet Modeste iriko ngahanya baraza kubona yose ngene vyari bimeze. Okay, that is yes. Good. Ku munsi wejo wanditse amajambo akomeye kuri Prophet Modeste. Kuri Prophet Modeste uvuga urugendo rwiwe naho yarasanzwe aba vyose utangana impapuro by'ivyemeza vyose. Bega ntiyo bari kumurengera karimbi Chimamanda nawe kari kumurenganya ntihoba ari ukumurengera karimbi nawe nyene kuba ushobora kuvuga ibintu vyimbitse by'ubuzima bwiwe bw'indani icambere ariko berako baza batubesha bigira ko abantu bera buzumwuka wera kandi ari kutwiyorobekako icambere avuye muri Dubai yaraje agari Burundi yakigwa n'umuntu akora ry'amanyanga yose yazya mpapuro mwabo ego mu nyuma gakigaruka ngaho ariko arakoreshwa n'Imana kirazira yuko babesha abantu impamvu je bona nabikoze nagombye kwereka abantu yuko uyu yiyitirira umukozi w'Imana ntabwo ari umukozi w'Imana ahubwo ni umunyamanyanga kandi utanze ibyemezo bihari ntabwo burengere y'umuntu nta nubwo bihanwa n'amategeko mu gufisa ibyemezo yaguhaye warning ko kugeza mu 2025 ukabandanya uri uramusotora azo kuvuna avunira mu mavi kandi wavunye ntagaruka amajambo arayumvise wavunye ntagaruka avunira mu mavi aravuna turabe nanjye namuvune araza twese tuvunana uzoga n'umukoresha ikiganiro akubwire ezagere kigiye kumvuna icyarico
ari umukozi w'Imana no apana ngo umukozi w'Imana azogusabira igihano ku Mana umva uzo mukoresha ikiganiro akubwira ati ikigiye kumuvuna niki bizogenda uko bizoca uzi gituma mwebwe babifatira yego arakubwira ngo uryagiye kubona ngo ikibazo gikomeye siko hanyuma ejo ngaho ngo izisangana yo mu buzima busanzwe nkuko nawe wayigira cyangwa nawe akayigira yego bagaca batangura kubabesha byabene ngo muribuka ko nabipfutse bro muri isi nta muntu adahura n'ikibazo man ngiye kuvuga ngo ndahanuye ngo uzohura n'ikibazo buri munsi duhura n'ibibazo so uramubaza kubwire ezagira ico kintu kizovuna guri carico apana ko ngo bagereranye natoke ku munsi w'Imana nyene itariki 20 mu gikorane yarashoboye kugaragaza agashavu kadasanzwe kandi abwira wewe n'amajambo agiye atandukanye wavyakiriye gute no rijya navyakiriye ko ari shavu n'ishari kubera ko yari yiteze atari bo bacu yari yapakize ngaho intebe imbere n'inyuma y'ujuza go haza miliyoni mbese namwe byavuze ngo yakire ngo miliyoni 12 waravyumvise oya yavuze ati mu miliyoni 12 ziri gaha mu Burundi ni mwebwe mwaje mva ko haje abantu bakenya mu miliyoni zihari mu gihugu haje abantu bangana gute ati haje bakenya ati muramaramaje muri make yarabibonye kubera ko vyose vyatewe na wewe benshi warabaciye intege benshi warababujije kuja mu giteramo benshi warabujije kuja kwakira gakiza no kumenya Imana kuko nabonye hari abantu benshi bashoboye gukira abari baje bavunaguritse imbavu barashoboye gukira ariko Chimamanda ubu mutabuza abantu kwakira umwami Yesu abandi babikiraro cyo gushikana abantu kuri Yesu ariko nawe kaba mu Burundi babizi ko dufise icivugo kivuga ngo twasize Imana imbere Imana imbere ibisikura ngo buri murundi arazi Imana ibi modeste yaraza ntabwo byari bishasha ntabwo cyari gitangaza gishasha impamvu abantu bataje ni kubera ubwiwe akarimi kiwe niko kamukwege yaza kubesha abantu munyuma barabivumbura ko ari ibinyoma hanyuma barareka nejo nakomeza kubesha bizogenda kuryanye na je rero navyakiriye neza gose cyane naranezero w'abarundi bubahwe byo twavuze byabageze nakome ariko uremeza yuko ari wewe watumye abantu bataza nabigize mu ruharanye n'impamvu bataza nabigize mu ruhara none kubera iki hari gihe hari umuntu kubera ko kubera ko iyo baza ngaho bari kubeshwa ariko twabonye hari abakize twarabonye ko hariho abantu bakize bande bakize bajya bicumba biza y'amafyere mu bamwagize ni bande bakize bande wowe uzitwa gute katuzobarondere muri bajya nyene uragenda barondera ugasanga n'umwe yakize ngaho cungira ingwara yakize yariwe cyo ngenda kuri Google ndayikwereka ku maposti menshi wagize benshi wari kurabahumura uhumura abantu benshi mu gihugu mugaba hari abantu benshi bagufata nabi bagutuka bakakwambika ibara ariko hari n'abandi bantu benshi bagukunda uvyakira gute kubura umuntu atari mu Burundi akorera mu mahanga mugaba akaba ari umu influencer akomeye mu gihugu si jewe shimira Imana yasizemo ubwenge bwo gusobanura ibintu neza kuko ndazi ko abantu uri kubasobanurira ibintu bibi ntabwo bazana kukumviriza so bere wanje nta kintu kina ngaho nabivugaho bavyumva batavyumva yasizemo ubwo bwenge izobibumvisha ku nguvu ba force bamwe mu bantu bakugwanya kubera ko hari amajambo uvuga y'ibiterasoni utavugira mu mvugo mbabarira amatwi nk'ibiterasoni byitwa gute bimeze gute hari amajambo mabi uvuga Chimamanda benshi nkaya yasubiramo twumve nkaya sino yasubiramo n'ukuri benshi baradufasha muri commentaire mugabo hari amajambo menshi uvuga ugasanga uri kubabwira abakozi b'Imana ukasanga uri kurabambika ibara ayandi majambo uvuga yuko Chimamanda no man listen twese turabakozi b'Imana siko muga mu buryo butandukanye
hari abitwa abakozi b'Imana mu buryo bwo gufasha no kubwiriza no guhanura abandi nabo kuvugisha ukuri mu buryo butandukanye siko ego hanyuma uvuze ngo mu majambo aremereye no bankoresha canke ameze nk'ibishego reka mvuga uko ego ibishego ndakubwira ikijambo kimwe ego kandi ntuzugikuremo mu kiganiro man oya sinogikuramo vuba kizogumamo muri Bibiliya handitsemo ngo haragowe abagabo bendana ego iryo jambo jewe ndarivuze mu bantu ngo bendana ndazi ko bose bokwiruka yes dukomendo ariko kubera icyo Bibiliya isomwa n'abana mugabo akaba harimo ijambo ryitwa kwendana uvuye kuri ico ukaja mu ndirimbo ya Salomo havuga ngo amabere yawe nabonye ari meza ndayakorakora mbona raburungushuye ivyo biri muri Bibiliya ego ariko jewe nandutse mvuga ngo amabere y'ujya mukobwa ni meza bontera ibiti ego no man nta bishego bisumba ivyo man nta bishego bisumba na Bibiliya rimwe bishego gusa ikibi no kubivuga ugamije ikintu kibi yes dusubiye naho mu byitwa ngo ibibwa ni Bibiliya bivuga muri Esaya 56 guhera 9 kugeza 12 havuga ngo abigira abakozi b'Imana baba beshi ni bibwa bitaze no kumuka iyo ni Bibiliya ntabwo ari jewe abadasoma Bibiliya rero bavuga bati wewe warengeje yego yeah yes turazagara kundi mukozi w'Imana yitwa Pasteur Eric Citegetse numwe mu bakozi b'Imana ngaha mu Burundi abantu bemera ariko numwe mu bakozi b'Imana kandi upinga uponda igihe cyose kubera iki mu Burundi nta bariho bamwemera niba abayoboke wiwe man urazi ko na Satani abisa abayoboke Citegetse Eric impamvu ya mbere n'umuntu ngaha nawe ndegishi bitangaza bitabaho bya abarozi bawe Imana bakuye abasi bawe Imana bakuyeho nta basugiye kugira Imana muri isi twavuse rusanga habasi kandi tuzopfa basi turasiga yes nta muntu numwe muri isabura basi ico ni kinyoma cyambere icyakaburinza abantu benshi ngaho yagiye kubesha ko agiye kubavugishwa ngo bagiye gukira bamara kuvaho bagataha bagaca bapfa n'amafoto narayerekana icyagatatu naco urabizi ko yahukanye siko yego kandi kwahukana kuwe nagendazana ivyemeza atarahukana mvuga nti wowe ugiye kwahukana kubera uyu mukobwa uyu n'uyu agiye kugusenyurira urugo amaze kwahukana byagaragaye uko nyene kandi ikindi naco ntabwo yemera amakosa gumata ku mugore ni yemera yuko wasambanye n'abakobwa bo mu rushengero je namanda bimushinja we naho utabigira mu ruhara uri umunyamakuru gusa ego tuvuye kuri ico naco ikindi naco urabizi ko ambesho yabesha avuga ko ngo munsi y'imhemu ngo harakaye ngo muri uwo mwaka ngo aje ngaho ngo kufata ngo tuburana ego urumva kugiye kurangira amana geze hehe nazo natanguze dosiye kare zo kwitaba nzoza amana ego haro n'ibindi byinshi yagiye araswagana ni byinshi mpamvu ntemeranya nawe ya ikindi naco abeshe cyari mu kiganiro mwe mwakorana yavuze ngo Sara na Abraham ngo barenze bapfa batabanana kubera bahukanye yes yatetse n'amaverse biblique bashe ndahiye mamu ujya murongo arawuzana ngahazo ukwereka nzoshamanika amaboko oya yarawusomye ariko Chimamanda raba dusome abantu bose baje mu kiganiro muri kiganiro twakoze bwa kabiri baraza ko umurongo yasomye werekana neza yuko Sara na Abraham bamaze igihe kinini batabana ariko yabikubwiye wo muri bure warabisomye wewe verse biblique turaza kuyandika kugira abantu baje kuyisomera muri commentaire ntabwo ari yo ngo na Adam na Eva ngo barakanye ntabwo ari yo burya ni bubeshi nareke kubeshe ntabwo ari byo ya yes bon umva nusura kumukoresha ikiganiro ego azoze yanditse imirongo neza ayivuge ayisobanure cinzuza ngaho ndayimusubiza yego yes sawa murakoze kazombwira kumbure kugira ngo mushwe guhurira hamwe bibi kintu ciza no kugira ngo amaverse biblique atandukanye naho ushobore kuzana ayandi ayahinyuza yes mukwahukana kwiwe hari vyinshi yemera akavuga yuko iyo ufise umugabo w'umustar abantu benshi baramukunda ukundwa n'abakobwa ukundwa n'abahungu ukundwa n'abamama ukundwa n'abana rero muri ivyo vyose mu gihe ufise umugore adashobora kuvyakira
arafuha nyene. Umva man, umva. Yeah. Iyo ufise umugabo azwi, ndabizi hari abakobwa bashobora ngaho kumwifuza birabaho. Yes. Ariko utashobora kuzana umukobwa mu rugo rwawe ngo abeho mugendane muryoherwe mu gihe umugore wawe yikunjiye mu cumba. Ubu rero kitegetse Eric nabivuze inshuro nyinshi ko azana agakobwa ngaho kibubanza avise mukuru we yitwa Mimi amuraza mu cumba kugeza aho bibonana n'umugore wiwe haciye akana gato. Uzugende umubaza citegetse Eric akwereke ikiganiro yakoze ariko avuga kuri sebukwe naye nabukwe. Ico kiganiro uracyagifise cyo barakibona? Oya sindakibona. Aho tuzokimubaze ico please uzumubaze ico kiganiro akiguhaho yavuga yuko umugore wiwe muri sentare yamubwiye ngo uyu mugabo ni shetani yamubwiye ngo hejuru ngo akorana na Illuminati. Really? Iyo umugore warenza byatura ibyo bintu mu bucamanza mana ukwiye kuba amaso. Really? Yeah, urabubaza ico kiganiro akiguti je kimpe ndacumvirize nimba narabeshize cugaruka ngaho mvuguruza. Mu misi heze yagiye mu gihugu ca Nigeria kurondera ubupfumu kwa TB Joshua. Nta nugi hari TB Joshua. Sa ati nta nugi hari TB Joshua. No, TB Joshua urabizi ko BBC yamuvuzeho ibintu byinshi. Yes. Kandi ugiye kuraba na wenda ibintu yakoresha nubwo byari bisobanutse abasohotse baje barira ari benshi bavuga uburyo bagorewemo. Yeah. Ikintu gazobona TB Joshua yarapfuye nta mpamvu uyu mugabo Eric yagena muri Nigeria kumara gihe kurya ngo bari ko baramusabira bagira gute nta nubwo byaba ari ngombwa. Abitwa abakozi b'Imana benshi ubu basiga bakunda Nigeria, Tanzania, Congo, Uganda ahantu hose uzi ko hakorera abapfumu cyane kuza kuronderayo ubupfumu bwonyine. Malawi abuze abantu bo babera batade. Kubera ikibazo bibanda muri ivyo bihugu. Yes. So abona nubu esco. Yes. Ariko kandi hagati ngaho onya uza gusanga bimwe mu bituma twita umuntu umukozi w'Imana nuko afasha imfuvyi n'abapfakazi, nuko ashobora gutunga abana atarabiwe, nuko ashobora gufasha abantu. Kandi Pastor Eric citegetse ivyo byose arabikora, arafasha abantu, aratunza abana atarabiwe, abafasha mu biki ariha minervari abanyeshuri benshi, abana benshi abafasha mu biki aba minervari yo kwishure. Icyo n'abapagane barabikora n'icyaye gishasha no gutunga abantu kandi icyo ni bisanzwe n'abandi barabikora abatunga cyane n'abakobwa yabira nyene. Oh my god, ntabwo ari mugenzi ndiko nkubwira ivyonse. Yes. Chimamanda, ubuherutse waraje mu Burundi. Urajyaniranye. Waraje mu Burundi? Mu buherutse waraje mu Burundi? Yes. Kubera iki kuza mu Burundi, igihugu cy'amata n'ubuki, muhira hama abantu ntibakubone? Ica mbere urabizi ko itongo rya maritongo. Yego. Ibintu narinjemwo ntabwo byari bikorana cyangwa kwiyamamaza narinje mu bintu bijanye no kugabura amatongo bakasinya ku mazina y'amatongo. Yego. Iya matongo arenza 5 6 n'ibisukira ngo ndi muri Amerika ngo iryo tongo ryo mu gihugu canje sinoza kurisinyira. Kuri izo mpamvu ivyo mvuga rimwe na rimwe hari abatavyakira neza. Sure. Kuko uribwe ko hari umu pastor yavuye muri Amerika agira i Burundi aje mu bintu bya Ezebu baramurasa. Yego. Abo bamurashitse ubwa ngo nabi Burundi no ni baba pastor bagenzi biwe. Yego. Kandi Imana ishimwe ko leta y'u Burundi yabishyiramo imbaraga b'abantu bagafatwa bagapfungwa. So iyo rero tuje nk'aho ngombwa ko ibintu tubishira mu ubwenge y'ibintu utanguye kuvyikeka bwebwe kiraza ko uvyishora mubona ko buri mikibazo uca ku ruhande. Ariko igihe rero niyo cagera ngaho nkabanje ngo hari ibyo nje gukora mu Burundi man nzoza cyane ku mugaragaro bose babireba. Mbega Chimamanda arafise ubwoba bwo gupfa bivuye kugukubera ko amajambo avuga.
kubera ko amajambo woba uri ready canke woba ufise ubwoba bwo gupfa kubera ko amajambo uvuga winjirira abantu batandukanye. Ni kubera ko nzi ko abantu bigira abakozi b'Imana beshira amashetani. Iyo basabye barakurigata. Rero ubwo bwenge ndabufise nkabona harantungiza amakenga nta mpamvu byo kubyishora mu ndabibona. Yes. Nivyo. Yes. Reka tuzere mu muryango wawe gatonya kugira ngo tuze gusoza n'ikiganiro cacu. Umufasha wawe haheze igihe kitari kinini yinya utanguye kumwerekana official. Haheze igihe kinini haheze igihe kitari kinini utanguye kumwerekana official. Abantu benshi baravuga Chimamanda kumbure wabise abagore beza bameze gute ntaragira yerekana umufasha wiwe. Twashaka kumenya urukundo rwawe n'umufasha wawe rwagenze gute mwahuye ryari tube romantique rero tuvere mu byo kubabara. Aho twamenyanye n'umufasha ntugomba kumenya. Yes. No man, umufasha wanjye twamenyanye kuva muri 2014 hanyuma tugira mariage muri 2018 ya. Aho umaze imyaka 8 yose imyaka 6 mubana. Yeah, cyane gose. Wow. Gusa icyo nirinda. Abo bantu bahacu bakunda kumaziga impamvu ntamuzana ngo avuge bamwe n'abanye bavuga ngaho ngo numuragi watwaye umuragi mu bandi. Kubera ko ntamuzana ngaho ngo arerete kuri izi mbuga ngurukana bumenyi. Ariko umuntu yiyubaha ntabwo ari ngombwa yuko azana umuryango wiwe kuvuga kuri izi mbuga. Izi mbuga bisabwa ko havugwa twebwe tuba dufise ibyo tugomba kuvuga. Yeah, sure. Nimba umugore wanje adafise akarimi nkako mvuga yazagira iki abaramutse abahe yambu byabamarira iki ubwo rero n'uburofa bw'iwacu. Usanga atana social media akoresha. Ntabwo mbigomba cyane ko azayerekana nkuko niyerekana nako n'umwana wanje nawe ntakunda yuko aza kuri media. Uzugenda urabona igihe umwana wanje yavuka akiri umwana ntabwo nigeze namufotora isura yiwe nkayerekana mu maso. Izi mbuga ku bantu bamenye iby'Imana zino mbuga ni nk'amashetani ntabwo tuyize. Kubera kandi nawe ari ukorera. Rimwe na rimwe izi mbuga ni nk'amashetani guhitira amasura y'umuntu agikura ntubuzi imyuka izoshobora kuza muri uwo mwana mu gataracu ubwenge bwo kumenya ngene yikontrola. Rero bino bijyo baravyumva barabitahuye kwiba cyane. Ego. Ni nkabijyo uzobona mu Burundi baraza ngo shira numero zawe ngaha ngo kuri Facebook ngo tukwinjiza muri groupe y'ibi nibi bakarunda kibinomero. Yego. Ariko nabwo Burayi wavuga ngo shira ibinomero byawe ngaha ngo tukwinjiza muri groupe y'ibi nibi bakwemerera ntibishoboka. Yeah. Yes. Undi mushaho tuganira ko ni Fabrice Manirakiza. Numuntu ameze gute kuri wewe? No musijuru kwambaza amara. Fabrice Manirakiza. Yes. Icyambere Fabrice Manirakiza n'umunyabwenge pe icora cemerije na kwijana. Yes. Kandi n'umuntu asobanutse ariko arasobanura ibintu urumva yuko ari n'ubwenge intelligent. Yes. Ngaho rero wacu Burundi nkuko nyakubahwa president wacu yabivuze rimwe na rimwe hari abantu bakora mu nzego badutangirira iterambere. Yes. Niyo mpamvu bona president wacu ngaho yajanye numero ngo niba mukenera baze bamuronde. Yego. Ariko ntabwo buri muntu wese yagira kuri president kubera ko president afite ibikorwa byinshi bari karakora. Yeah. Mugihe uwo mwanya ubumubuze ubupfuyuko. Yego. Rero benshi bamaze kubona Fabrice arimo arindwa muri ubwo buryo agezwa hejuru bavuze bati Fabrice harimo akantu kubera twe batatwemera mugabo bakamwemerera siko. Ariko kuri jewe ico sikibazo gusa ni kubera ko umenga bamwe mu badukuriye ntabwo nabwo bagomba kubigiramo ingufu ngo bafashe Fabrice mu byo ari karakora. Yeah. Yes. Rero cyo bituma natwe ducika n'intege dutino no gata abantu badukurura tubona gatakanye bariko barakorana ubwo nibo baba bariko baratubesha. Rero ugendera makengana n'umwanya wose none. Yarimo namwe biraba ariko cyo tubona babigiyemo bakabashiramo tubaraga ya natwe ntabwo tuzogaruka nkako kuvuga ko Fabrice n'umunyabwenge. Yes. Yeah. Mu miliyaridi amajana 5 z'amarundi no musara amaze kwinjira haramaze kuboneka miliyaridi zika kuri 6
zinarenga uno munsi ziri hafi gushika miliyari 10 zikoze duhamagara zarakwira miliyari 10 mu gihe gitonya cyane. Mbega ubona neza ko aba diaspora bariko bashiramo amafaranga nko bikwiriye canke murindire ko kugira ngo murabe yuko leta nayo hagira ikindi kintu ikoze? Nta miliyaridi zitandatu zoba ziragira kubera ko hirya y'ejo ari mu kiganiro atangaje ko hamaze kuboneka miliyaridi zitatu. Yes, ni miliyaridi zitatu z'amarundi n'ibihumbi amajana 200 vy'amadolari. Ivyo amajana 200 cyangwa amajana 3 nangahe mu marundi? Ibihumbi amajana 200 by'amadolari byashaka miliyaridi zingahe? Ziri mu miliyaridi zibiri nkuko onye. Umva ni hafi zitandatu. Maybe ni nk'imiliyaridi zitandatu is okay. Siko yes. Ariko rero hano hari agakosa Fabrice yakoze ngira ngo yarihenze kubera hamagagwa n'ama media menshi. Hariho ubwa mbere video Fabrice yavuze yuko bamaze kuronka miliyaridi amajana 5 nyene. Bamaze kuironka. Yes, nushaka iyo video uze kuvuga ndayiguha. Serious? Miliyaridi amajana 5 zimaze kuboneka? Yes. Bon ndibaza ko nawe nyene vyo byarisolved. Yarihenze. Usanga ariko aravuga cyane. Usanga yarihenze vraiment. Ariko nandi amafaranga ntayarinjira nawe nyene baziko atari kubivuga ko uno munsi agendera atanga aho amafaranga ageze yarihenze tubifato. Mukandi mu yindi video yacagaruka avuga yuko bamaze kuronka imiliyaridi amajana 7. Serious? Byose ndaza kubikohereza. Yes. Rero rimwe na rimwe turakoda kumukebura hari gihe media usanga zamugize busy ugasanga rikashikiriza ibiharuro atari bimwe bamwe bagahita babona yuko ari mitwara amanyanga. Yeah. Hanyuma kuba diaspora nabo aba diaspora yego nivyo baratanga turatanga mugabo twebwe twarakomerekejwe n'abasuma benshi bari wacu mu gihugu. Niyo mpamvu ubona Rufyiri rimba ari Rufyiri mangane Rufyiri Gabriel Rufyiri arimo avuga ati arabo tuko turavugira hano kubera ko bamwe mu Burundi ngaho bagiye baduca intege batunyururiza ibintu byacu urumva nitwe tucye tugaruka tukavuga duti nibi bintu harimwo uhava usanga ari amanyanga mugani yo bakemura ico kibazo tuzobafasha cyane tubikora kandi Imana ishimwe n'ajya amafaranga yuko bayarose ndizera yuko nibindi bizoguma byongerekana. Ego. Yes, Chimamanda Moses yariteguye nawe nyene gushiramo amafaranga yiwe kugira ngo dushobore kubaka isoko nini kandi yagutse. Cyane ibintu bisanzwe gose cyane byo nama nabikoze. Really? Yeah. Yes, dusoza ntiganiro cyacu. Niriye jambo ushobora kubwira abakunzi bawe, ufite abakunzi benshi no musoro mu influencer akomeye ngaha mu gihugu cyacu Burundi. Uri umwe mu bantu bafite abantu bakurikirana benshi ku munsi, akurikirana n'abantu benshi ku kwezi, akurikirana n'abantu barenga amamiliyoni agiye atandukanye mu Burundi, mu karere n'andi hagiye hatandukanye. Ubutumwa ushobora kugenda abantu badukurikirana n'ubuhe? Icyambere nababwira Imana ibaho umugisha mwese. Yes. Ariko mu kubaho umugisha namwe mama mwibika gukora ibyiza. Yeah. Icyakabiri mugendana urukundo kwihangana no guharira. Yeah. Kandi mama mwibuka gushira Imana imbere mu bigendeze mu kurapana mu manyanga. Ego. Abitwa abakozi b'Imana nabo bazi yuko babesha bihane batwara ivy'Imana mu kuri. Yeah. Abayoboka bitwa abakozi b'Imana nabo babigenzuza ubwenge no gusenga na mwuka wera. Yes. Nibisigaye amahoro y'Imana akomeze kubana natwe twese. Yes. Moses, reka ndagushimire cyane gose. Namwe. Yes, wakoze ko mu mwanya wawe kumbira ngo ushobore kuganira kugira ngo ntashobore kukumenya gose ndaza amasani harakorohereza ariko wiguye hama turaganira. Murakoze gose cyane abashimiye Imana bahumugisha. Yes. Dushimira abakunzi ba African TV bose badukurikiranye kuva ku ntango gushika ku mpere ya Chimamanda Moses. Numwe mu bantu bakomeye cyane mu gihugu cyacu Burundi ariko ba mu mahanga. Numwe mu bantu bamaze gushigikira no gufasha abantu benshi bagiye batandukanye. Yes, reka ndagushimire cyane gose bose badukurikiranye amakani nshimira n'umuntu yari nyuma ya kamera yadufashije ku masanamu yacu y'uno munsi. Amasanamu yari meza cyane gose. Ndagusabira subscribe ndetse na partage. Yitwa Nuru kuri kamera n'amasanamu meza. Merci beaucoup.